ushobora kuvuga uburimyi utavuze les finances, ushobora kuvuga uburimyi utavuze le commerce, ushobora kuvuga uburimyi utavuze les infrastructures, ushobora kuvuga uburimyi ngiye kure utavuze na politiki, kuko politiki niyo itanga intumbero hanyuma igashyigikira byose biba bikenewe. Ni ukuvuga rero tuvuye kuri ibyo igisata nyine cyifashe uno munsi, igisata gifise ingorane, gifise igifaransa novuga des difficultés, cyafise ingorane ku buryo no mu kigega cy'igihugu gitanga gifise ingorane, ariko muri make ufata icyo gisata cy'uburimyi tukagihaburamo abacteurs, dufate abanyagihugu uravye umwe ku gatwe kiwe, abo n'abantu baragwana iso debat bakagwana muri izo ngorane, hanyuma bakagerageza bagashika ku ma objectif yabo. Abanyagihugu bakagerageza bagashika ku ma objectif yabo, naho bigoye bagashika kuri objectif par exemple ya sécurité alimentaire, akaronka ko bafungura bikunze ibigori n'ubwo bageze neza bakaronka ibigori bashobora gushora, iyo mu bihiki ikirere cyagenze neza. Hanyuma hakaba abandi bacteurs abarima kugira badandaze, nabone baragereza bagashika ku ma objectif yabo n'abakozi. Hanyuma igisata kirafasha mu kiratanga muri twese turavuga bijya bya PIB, kirafise icyo gitanga muri PIB muri produit intérieur brut, ariko si ku rwego rushimishije. Ariko ndagaruka gatoya ku Monamire Yandre ibyo ashoboye kuvuga, ndanamuramukije twayukana kera ibyo kuvuga ngo ngura concentration ya yuko isi ndimwa igiye kujya mu minwe y'abantu bakeya. Ubwanje nibaza ko atari ingorane iyo ajya mu minwe y'abantu bakeya bagashobora kwimbura byinshi, hama nabo bakorera bakaronka agashahara, abazoba abakozi bakazoronka agashahara, hanyuma bakongera bakaronka n'amategeko abakingira. Nibaza ko ngaho hoya atazoba ingorane. Ingorane n'ukuri zirimo ni nyinshi. Nababwiye ko twebwe twashimiye leta cyane ukungene yiguye, kuko mwumvise ngo igihugu cyashyizweho miliyaridi hafi igihumbi, murumva amafaranga ari menshi kugira ngo bashobore umurimyi wese ashobore kuronka ibyo akeneye. Ni ukuri ibyo bintu nibihagamo n'uratokenguruka n'ukuri mu bintu nk'ibi. Iyo munze amapolitike Aderare arabizi, ari mu akoresheje amateori ekonomike, arabizi le politike zibaho macroeconomique. Ubu bakubwiye ntuzenya PIB mu ma indicateur ya mbere yerekana mu by'ukuri ko igihugu kiriko kiraduga mu by'ubutunzi. Uraba ico bita PIB par habitant, canke ingene PIB iduga mu buryo rusange. Niyo indicateur amatiere macroeconomique bafatira ko ya mbere. Kwebwe rero uravye PIB par habitant mu Burundi, urakubona ko mu by'ukuri ubutunzi butaduga ku rugero ruhagije. Iyo ni indicateur. Hariho rero iyindi indicateur ihambaye, iki iya croissance de la démographie. La démographie ingene imeze mu Burundi, uravye ugize parallélisme ingene taux de croissance économique imeze n'ingene pression démographique imeze, urabona ko nk'amaporcentage pratiquement asa n'ayameze cyo kimwe. Iminwa y'ifungura ari myinshi, hanyuma ubutunzi nibeze ngo buduwe kugo rugero rw'ingene iminwa ifungura.
hacaba ikibazo. Burya iyo niyo ntambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri jewe mbona mbere mu ifata ko ariyo ya mbere. Intambamye ya mbere jewe mbona na mantuze n'ama statistique amadone mu bihugu byose byateye imbere. Mbere cyo ngira ko nanje ngira icyo mvuze kwibi yaserukiye abarimyi yavuze kandi se n'ushigikira icyo umuhinga umwigisha muri kaminuza yaje gushikiriza. Dufatire nko mu Bubiligi harima abaja mu by'uburimyi ni plus de 10%, ni moins de 10%. Ibiharuro nka 10% nibyo barima, nibo barima. Rero singombwa ngo abantu babe benshi mu barima, oya, ahubwo abo barima bagomba gukoresha ubuhinga bwo kurima, icyo twita nouvelle agriculture mécanisée. Mugabo turacyari mu ntambara. Rero intambara ya mbere ko ndavuga l'absence de données. Mu bisanzwe kugira ngo donc hagomba kuba des données statistiques, abarimyi bakene barima ni bangahe mu buryo bwumvikana. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri, ibyo barima ni ibihe, kuko burya no gukategoriza mu maregio ibyo nta bihari. Donc abarimyi bo muri Predorimbo bangana gute barima ibiki, ibyo bikadomo kategoriza lisemence zirimwa ngaha na hariya. Ibyo rero urabona ko atabihara atabiraba. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu les données statistiques, icyo ni ngorane. Ikigira kabiri nico no kwita kugira abarimyi babishoboye badongo bajya abarimyi bashobora kwimburira igihugu. Abo murabona yuko atabo dufise, turacarima nkuko twariko turabivuga, aho umuntu usanga arima akantu gapande gato gaciye ko ashobora gutuma abantu ze baba. Ivyo ntibikunda, navyo ntibishoboka. Ikindi kibazo mbona kirimo n'ibintu by'uburimyi, navuze ko leta yagize ibintu by'uburimyi. Nibi bintu urabona nk'ubu tubaze ni bande bazana imbuto z'ibi dufatire urazi birimwa ni byinshi, mugabo dufatire ku bintu leta isubvasiona cyane ku bigori, hamwe twongere dufatire no kuri ntuze no kwifumbire. Burya ko nababwiye bw'ifumbire no kumvuga imbura, bagara, totahaza na doromi. Urabona neza ko haba amarota aratagira uko angana. Urumva boko kudorotari nibyo nagira ngarukeko hari niyo byo bategera baronka. Urumva mugabo leta yataga amafaranga nabipfutse. Navuze ko mu mafaranga yategekanije mu mwaka uheze uravya yari muri budget harimo à peu près 300 miliyari, mugabo habaye ibiharuro hararenze mu 500 miliyari, hafi mu 600 miliyari, inshuro kabiri. Ivyo rero ugaca usanga abantu baza kurima n'abantu mu bisago atari profession, atari umwuga wabo. Kuko urumva ko bakora atari umwuga wawe bica bigora kuko iyo ukora ikintu ari nk'umwuga burya ubikora nk'umwuga nyene. Mugabo usanze ngo abantu bose baje kurima ni byiza bo bikora, mugabo ifuko haba yabona kwita des agriculteurs professionnels. Burya Iburaya cyangwa ibindi bihugu byose byashize imbere umwuga wo kurima, usanga babikoramo abara bahinga ba professionnel. Mu bisanzwe umuntu wese ashobora kurima ni normal, ariko ikintu gihambaye muri byose nuko haba hariho abarimyi professionnel. Nico riko ndavuga, abo barimyi professionnel rero nibo bagomba kubushirwa kw'inguvu. Nibaza ko nariko ndavuga ibibazo, twego turavuga ibintu by'amobstacle, nariko ndavuga ibintu ko leta yagize akigoro. Mugabo tubona ko ako kigoro nibyo nk'ubu wenda bakarura ibiharuro bigaragara. Biharuro mfise nuko mu mwaka uyu w'uburimyi uheze leta yimbuye dongo abarimyi bose begeranije amatoni ibihumbi 70, sebutane 1000 toni. Bavuga bati ibyo biharuro ni byiza, kandi nari ndavyemeza ko ibyo biharuro ari byinshi kandi ari byiza. Mugabo umuntu cyeza karaba bega iyo biba miliyoni neza ntibyari gusumba ngaha. Iyo abantu baronkera ifumbire ku gihe, bakaronka imbuto ku gihe,
ntibyari kuba byiza gusumba. Rero jewe mvuga nti umuntu leta yaragize akigoro kenshi n'ibintu by'uburimi mugabo amadefini menshi cyane nitwaja mu nyishu ndibaza ko za kubivuga mugabo jewe nk'ubu yene ko ndabivuga sinahura ikintu cya monopole ifumbire. None kugira ngo habe monopole izanwa n'umuntu umwe cyangwa ni societe rimwe nize critère zaje kugira ngo iyo societe togo kaze turazi yuko monopole sinziza iminsi yose sinziza hanyuma nta n'amahiganwa heza ngo abe mu buryo bugaragara. Turumvikana ibyo nibijyanye n'ifumbire hanyuma hari amadefini byo nk'ibintu biba importe n'iki mugabo ikintu bitara liberalisation yamara inyishu ku bintu bitari bike abantu bagahiganwa mu nyuma umuntu yahawe ikintu ntagikoze ugaca umuhirwa ukazigira uwundi mugabo uye nta marge de manœuvre n'imwe leta ifise mu ivyo bintu. Nariko ndavuga ikijanye na monopole kandi monopole iri kuri byose kwajya amafumbire yose abarimbura ari dormi ari bagara ari ihe murazi ko yogiriye importe ngata niyo dukora mu gihugu ibyo byose ni monopole. Jewe niko ndabibona keretse hagize umuntu ashobora kumenyuza jewe nashaka no bikora n'abagenzi vrai n'abagenzi mugabo igihugu nta mugenzi ugira ibintu bitari kugenda neza ya igihugu ni cyatwese babikora neza nibibibura kandi twa batumiye ngaha iyo baza bakatubwira bati twe dufise ibibazo ibi n'ibi mugabo imvura yatumye bataza nibaza yuko nabone bavyumva. Rero twebwe tuvuga tuti igisata ni cyiza ibi bintu ni byiza bitaragiza kigoro mugabo nibagerageze bari ndabaye ikindi kibazo cyane mbona nka obstacle ni kibazo kijanye na ntuzenya na stock mu bisanzwe kugira ngo leta ibi bintu byo urabona ugiye mu ntara zose z'igihugu bari yose baridoga mu by'ukuri murabizi mwese sinuje kurondera do media 14 abarimyi baridoga kubera ifumbire bashikira itebye kubera imbuto zibashikira zitebye kandi nta kigoro leta yagize jewe ndafise abarimyi nankadra ruguru iwacu narabonye kubera mba ndi muri byo narabonye inguvu abantu bari mu kijya gisata bagira abajejwe kijya gisata c'uburimyi bagira mu kuzana na leta igaterera ntunagenda babwira yuko imbuto zose zimaze gushika leta yaciye disponibiliza amakamyo y'igipolisi niba bijanye mu gihugu ukumva ko by'ukuri bashizemo ingufu zose mugabo jewe navuga nti nkuko mukuru w'iko akunda kubivuga harakwiye kuba synergy kugira ngo mu by'ukuri igihe twashize imbere kandi leta zirimo amafaranga menshi kigira akamaro cyane gusumba. Na rero navuga nti hariho l'absence ya stock stratégique iba ku ifumbire iba ku mbuto bakagira amastock ku buryo hageze irima cyane baka muri planification donc harabuze ikintu cya planification stratégique n'amastock stratégique bikaba ava ibyo bintu nta bihari ibyo ni kibazo.